tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Nagomba fata akanya ko gusangira ijambo ry'Imana kandi ku munsi wa gatatu heruka nariko ndabaganiriza ikintu gikomeye cyane cyitwa kubana n'umugambi w'Imana. Ni gute umuntu ashobora kubana n'umugambi w'Imana ukaba utacumbise, ukaba atari wari uri, urashobora kuba wari kwikenya muri group, cyangwa urashobora guca kuri YouTube ukandika Pastor Edmond Nkengurutse ucubona enseignement yose ama ucikurikirana kugira ngo tugendere hamwe. Kubera umwanya sinashobora gusubira muri iyo enseignement yose. Ubwo hari ikintu kimwe canke bibiri no kwibutsa kumbure wari ngaha canke uje no munsi. Hari umurongo umwe ukomeye cyane nagomba imbere yuko na avance asome hariya muri Filipi 1:6 abango kandi ico nizigiye nakekeranya nuko watanguje igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Vuga ati watanguje igikorwa ciza muri jewe azogiheraheza. Bani Imana, iyo tuvuze kubana n'umugambi w'Imana tuba turiko tuvuga ko hari igihe umuntu ashobora kwicara agapanga umugambi nkawe, kuko n'abapagani baragira umugambi hama bakawupanga hama bakawushitsa. Mu migambi nk'iyo umuntu yicaye agapanga nkawe nicyo nita umugambi w'umuntu. Uwo mugambi w'umuntu rero hashobora kuza ibintu byinshi biwugwanya. Nk'umuntu ukwiye guhaguruka ukagwanira uwo mugambi wawe, ukawushyiramo ingufu zose, ugakora ibintu byose bishoboka kugira uwo mugambi wawe ntupfe. Mugabo rero hari n'abandi aje imbere y'Imana agasenga hama Imana ikamuha umugambi, kamuha icyo gukora, kamuha akazi, kamubwira ibintu kanaka byo gukora. Ibyo bintu bivuye ku Mana bikamuzako nicyo twita umugambi w'Imana mu buzima bwe. Uwo mugambi ushobora kuvyita iyerekwa, ushobora kwita appel, ushobora kuvyita gusa umugambi nyene w'Imana gutyo nyene. Umuntu wese arashobora kwakira icyo kintu, arashobora guhabwa ikintu kitavuye ku muntu, kivuye ku Mana. Umuntu ashobora kudepoza atasenze akaronka akazi mu buryo busanzwe. Mugi Imana ashobora guprometa akazi umuntu, hama Imana igaha akazi umuntu. Imana ashobora guha akazi umuntu. Imana ashobora guha umudamu umuntu canke umugabo ikamuha umuntu. Imana irashobora gutanga ikintu kanaka ikagiha umuntu. Icyo ndiko ndabasigurira shaka ko umuntu wese iyo bari mushasha canke tutabanye atahura nuko ikintu cyose Imana kivuyeko, kintu Imana itanze, icyo kintu Imana iri capable canke iri tayari, iri ready kukigwanira. Très important. Imana ikintu cyose iguhaye kivuye mu kuboko kwayo ni ikiguha gusa hama ikigenda haruhande. Imana ikiguhaye ikigumaho nyene kugira ikigwanire. Gusa ikibazo gikunda kuba ni igihe umuntu Imana imwe y'ikintu hama akaca yibagira kw'icyo kintu yahawe n'Imana, agaca cita ikiwiwe hama akaca kigwanira n'inkomezi ziwe. Muko wigwana n'inkomezi ziwe arashobora kuruha mbwa cyonzi ntazoshobora kwigwanira.
ntazoshobora kugicungura n'ubundi. Mugabo iyo umuntu amenya ati ikintu ni icy'Imana, hama igihe gihuye n'ibibazo akemplika Imana muri ivyo bibazo, akabwira Imana ikemplika muri ivyo bibazo, bari Imana yamanesha igihe cyose, kuko igihe cyose Imana yagutse kugwana yaminesha. Amen. So ibi rero birakomeye cyane ku buryo ubitahuye hari ibintu uzoca ugenda uruhuka mu buzima. Simvuze ko atacokora ku mugambi w'Imana, mvuze gusa ko ukwiye gukora icyo Imana ikubwiye gukora. Amen. Imana ikubwiye ati icyo kintu naguhaye cyihorere, uwo muntu ariko aragerageza mera nk'uwihoreye, burya ivyo bimwe ubushobozi bwo kugicungura. Imana ikubwiye ati hamagara ujya, ivyo ikubwiye ati hamagara ujya, bimwe ubushobozi bwo gucungura iki kintu. Imana ikubwiye ati gira ibi, ivyo ikubwiye kugira bimwe ubushobozi bwo gucungura icyo kintu yaguhaye. Ishobora kuba ari ingabire, ishobora kuba ari ikintu kanaka, ikintu cyose Imana yaguhaye kigwanirwa n'Imana yagiguhaye. Amen. Nagiye ntanga rero uburori bwinshi, ibintu byinshi bwa ntebe mu mutima wawe, ndakuzana ahantu tahura ko ikintu cyose wahawe n'Imana kigwanirwa nayo. Amen. Uyu munsi nagomba ndabaganize icya kabiri muri bitatu nababwiye. Icya kabiri kivuga ngo ni gute tubana n'inyishu y'Imana mu buzima bwacu. Ni gute tubana n'inyishu y'Imana mu buzima bwacu. Amen. Ni gute tugira iki? Tubana n'inyishu y'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Ndabibutsa yuko hari igihe cyo gusenga, hari n'igihe cyo kwishurwa. Hari igihe cyo guhabwa ubuvugishwa, hari n'igihe ubuvugishwa bushika. Hari igihe cyo guhabwa isezerano, hari n'igihe iryo sezerano Imana yaguhaye rishika. Hari igihe cyo gusenga mbere n'amarira akajyamo, hari n'igihe cy'umunezero, ivyaramarira bigacika umunezero, ivyo wasengeye urira bigacika umunezero, ukabibona vyigaragaje mu buzima bwawe. Na bari Imana kenshi ishengero twagigisha uruhande rwo gusengera ibintu Imana ikavyishura. Kabati ubuzi iki gisengere gisaba Imana, ubuze kijya gisengere gisaba Imana. Biroroshe ni inyigisho umuntu wese azi. Mugabo ni guterera ubana niyo nyishu igihe ivyo wasengeye bitakiri isengesho ari nyishu, igihe ivyo wavugishijwe ko bitakiri uvugishwa byacitse inyishu, igihe ivyo wasezeraniwe vyabaye inyishu, ucubaho gute? Bamwe barazi ingene babaho mu bibazo, barazi ingene babaho igihe basugerejwe barasenga. Bamwe ntibazi ingene babaho igihe rero ivyo wasengewe cyangwa ivyo wasengeye wabihawe igihe biri mu maboko yawe. Ariko kuko kutagira inyigisho y'iki, hariho bamwe rero inyishu y'Imana usanga hakubegereza cyane Imana yabashize kure y'Imana. Ubundi birivuga ngo umugisha woraho uratungisha kandi nta n'umubabaro awuvangamo. Nkaho hari umuntu yishurwa n'Imana imibabaro ikibira atangwe mu buzima bwiwe. Mbega n'Imana yavanze umubabaro mu nyishu? Eka Imana ishobora kuvanga umubabaro mu nyishu. None habaye iki? N'umuntu atazi ingene babana n'inyishu, ntiyamenye ingene babana n'inyishu y'Imana. Wasengeye umugabo akaza, ese urazi ingene babana n'iyo nyishu y'Imana? Wasengeye akazi kakaza, ese urazi ingene babanaho n'Imana nako kazi? Pepo icyo wasengeye, ikintu cyose wasengeye ivyara amasengesho bitakira amasengesho, ese urazi ingene baca babaho? Urazi ingene babandanya babaho n'Imana n'ingene babandanya babaho n'abantu? Kuko avec inyishu ukwiye kumenya cyambandanya mbaho gute n'Imana, cyambandanya mbaho gute n'abantu. Praise God. Hallelujah. Alors, hari muracha mbaza tunurega pastor, ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ngo Imana yishuye tuca tubaho gute? Nagiye cha twinjoyinga ivyo twasengeye. Ya nasengeye baita gute ino bafu
hamno bafure ndayihawe none iyi bafure turatubana gute nayo cyangwa Imana yanyishyuye ibyo nayisenze ncasigara mbanaho gute nayo? Praise God. Cyane mfise no bafure cyambandanya mbanye gute n'abantu avec inyishu y'Imana, kuko hari uburyo umuntu abaho, hari ingene nayo mbaye bafure itaraza nga ureriraje icyari mutwaro gishitse inyishu cyambandanya mbaho gute, cyambandanya ngendana n'Imana gute, cyambandanya mbanye n'abantu gute, cyambandanya nkora gute, iki kintu mbega Imana impaye cyoco kidacitwaramo gute? Praise God. Arabona Imana, iyi niyo message nabaza rino munsi. None ukwiye kubaho gute? Nyumviriza, ukwiye kuba ikintu kimwe muri ubu buryo butatu bwose mvuze. Igihe cyose ukwisa amaso ku nyishu ukwiye gushima, igihe cyose ubonye iyo nyishu ukwiye gushima Imana n'imbere y'abantu. Ndashaka kugira ubaho nawe nyene attitude yawe niyo gushima Imana. Buri Imana igihe cyose Imana yishuye ikintu mu buzima bw'umuntu iriteze feedback, iriteze kuri uwo muntu icagira. Mani majambo nta kintu na kimwe Imana yakwishuye itarindiye nawe ukizogira kucya kwishyura. None muri wewe, kuri wewe yo birindiriye iki? Kuri yo icyo wari uyitezeko yarakiguhaye, nga kuri wewe iracarindiye icyo ugira kuri yo. None wowe ukwiye kugira iki? Mviriza, kimwe nyamukuru ukwiye kugira mu gushima Imana. Ndaza kuzana utuntu dutandukanye ingero zo gushima Imana. Mugabo ikintu cyose Imana yakoze mu buzima bwawe iriteze ko muca mubanda mubanye nayo, mugabo uri kurayishimira. Amen. Na unyene nagomba tugende mbere y'ikintu gikomeye cyane, ngomba ni text ikomeye cyane mpamagarara kuno munsi, iri muri Luka arenda ndatanga ikigwa cyane neza. Luka 17 umurongo wa 11 dereke shikanira ku murongo wa 18. Yego, uhere ku 11 gushika kuri 18. Maze bari mu nzira baja Yerusalemu, aca hagati Samariya ni Galilaya. Yego. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10 bahagarara kure, baratabaza cyane bati, Yesu mwigisha tugirire imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Umwe muri bo abonye bariko baragenda habiki barakira barahumanuka. Haleluya. Bavuga ati barakira barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uyu munyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Amen. Okay. Gushima ni iki? Andika. Gushima ni inyifato y'umutima w'umuntu ahaye agaciro ivyo yakorewe n'umuntu yabimukoreye. Gushima ni inyifato y'umutima w'umuntu ahaye agaciro ivyo yakorewe n'umuntu yabimukoreye. Ndasubiramo, gushima ni inyifato y'umutima w'umuntu ahaye agaciro ivyo yakorewe n'umuntu yabimukoreye. Bari Imana, gushima si ukuvuga merci. Ubundi muri attitude yacu, iyo umuntu akugiriye neza kenshi umuntu acagaruka akamubwira ati merci, wakoze. Mugabo sigiye cyose umuntu avuze merci abashimye. Umuntu yovuga merci atashimye. Umuntu yoshaka kuvuga merci adahe n'agaciro ivyo umukoreye, adahe n'agaciro wewe wabimukoreye. Merci yoroshe, ni ikintu cyoroshye kuvuga
umuntu wari wese uwo mugirira ikintu mbere nakigaye akaje kubwira ati merci nga mu mutima wiwe yigeze hagaciro icyo kintu nawe wabimukoreye nigeze aguha agaciro. Burugire yuko gushima birarengera ijambo dukunda gukoresha gusa kubwira umuntu ati merci, birarengeye ivyo. Ni ijambo ryagutse cyane, rinini cyane ko risumba kuvuga ngo merci. Alors merci ni nziza kuko nta muntu ashimye atavuga merci, ngo umuntu yovuga merci atashimye. Biratahuritse, umuntu yovuga merci atashimye, mugabo nta muntu yashimye atovuga merci. Kubera gushima ni ikintu cyagukoze ku mutima hama kizamura muri wewe merci. Kandi gushima ni inyifato y'umuntu yahaye agaciro ikintu yakorewe n'uwakimukoreye. Aro iyo umuntu rero yagiye yireresha ku bijyanye no gushima, bano Imana abaho ubuzima buryoshye. Gushima bifise inyungu nyinshi cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu yavyireresheje agenda abona ibintu byinshi cyane biba mu buzima bwiwe. Hari n'umuntu mbere, reka mbere ndabyegeze na kure, gushima hari umuntu avuga ati ndashimye, muga mu gushima akaja tora ikintu akakikuzanira, nawe akavuga ati ko wamaye kijya, ko wangiriye bijya, nanjye ndaguhaye iki. Bari Imana sigiye cyose umuntu atanze kado yashimye. Umuntu ashobora gutanga ahubwo ari muri competition, havuga ati nanjye ntuzohava uvuga ngo ni wamfashije, warampaye nanjye ndaguhaye. Ari muri orgueil, warampaye nanjye ndaguhaye, nuvuge ngo ni ibintu byatari wangiriye. Umuntu rero yoshobora kuguha ibintu atari uko ariko arashima ku byo wamugiriye, ahubwo ari kukubwira ati mwumva wantabaye nanjye nari mfise. Burugire yuko gushima si ibintu bitangurira hanze, gushima n'ibintu bidudubiza biva indani mu mutima, ni attitude y'umutima w'umuntu yakozwe ko n'ibintu yagiriwe n'uwabimugiriye. Praise God. Umuneka wanyu babwire amen. Alors aba bagabo tuhagaze imbere y'igisomwa gikomeye cyane, baza ko ata muntu umwe atari bwasome hano. Iki gisomwa n'abagabo 10 bari bagwaye imibembe. Mu migenzo y'Abisirayeli ugwaye imibembe ntiwaguma muri societe, bakugumiza mu kibano, bace bagutora bakagushira hanze y'igisagara, bakaca babizora bakabakonfina bakabashira hanze y'igisagara. Kubera iki babashira hanze y'igisagara? Ni kubera kandi ni Imana yari yabahaye icyo cyagezwe, kubera ko imibembe yarandukira. Kubera ukundi Imana ikunda abantu, havuga ati umuntu afashwe n'imibembe muce mumutora mumutware mubashira ahantu hamwe hirya y'igisagara, mubagaburira iyo nyene, bakaca bagenda bakagumiyo. Yari humiliation, kwari humiliation no yicita gute, kwari gusuzugura, harimo agasuzuguro gakomeye cyane. Bagukura mu muryango bagagushira hanze y'igisagara ukagumiyo, urashobora kugaruka mu bantu. Aba bagabo 10 barabafata, babona ko barwaye imibembe, hama barabatora babashira hanze y'igisagara, bashira inyuma y'abantu. Sinzi ingene bari bamazeyo, ngabo sinzi ingene bumvise Yesu arengana. Bose bari basangiye ikibazo, bose bari bagwaye, hama bose basemerera rimwe ati Yesu mwana wa Dawidi tugirira imbabazi. Ndakuramo ikintu, iyi ni inyifato y'umuntu wese akeneye gutabagwa n'Imana. Inyifato bagize simbi ni inyifato y'umuntu wese akeneye igitangaza ku Mana. Umuntu wese akeneye ko Imana imugira neza, iyi ni inyifato y'umuntu wari wese. Nabo baravuga ati dushaka ko Yesu adukorako, barasemerera ati Yesu mwana wa Dawidi tugirira imbabazi. Yesu yumva ijwi ryabo abagirira imbabazi, aca arababwira ati nimugende mwiyereke abaherezi. Mwumva babwiye ngo ndabakijije, eka nababwiye ngo ndabakijije, ababwiye ngo genda mwiyereke abaherezi. Kubera iki kubarungika ku muherezi? Ni kubera ko umuherezi yarakomeye cyane ku bijyanye n'iby'imibembe. Umuherezi iyo mu gisagara babonye umuntu afise ibimenyetso by'imibembe, ntibashoka bamutwara muri confinement. Baca batora uwo muntu bakaca bagenda bakamwereka umuherezi. Umuherezi niwe yemeza yuko umuntu agwaye imibembe. Umuherezi yemeje ko agwaye imibembe, bakaca bamutora, niwe yaca yemeza ko bakwiye kumukura
mu kibano bakamutwara hanze y'igisagara. Donc bacamutora akacamutwara hanze y'igisagara ari ndabivuze umuherezi. Iyo akize imibembe yiwe ari ino kuko barabavura, akize imibembe yiwe niyaca ashoka agenda mu gisagara. Akize imibembe yaca ashoka agenda ku muherezi. Umuherezi akaba ari wa yemeza ko yakize imibembe, akaba ari nawe aca yemeza ko agenda mu gisagara agasubira mu bantu. Uyu muntu akize imibembe yaca atora ishikanwa ryari ryagezwe na Mose akaritanga, ishikanwa ryo guhumanuka, hama agaca agenda agasubira mu gisagara akabana n'umuryango. Donc Yesu rero arababwira, umviriza ikintu yagize, yarabaravye baramutakambira ati dukize, hama cyababwira ngo genda mwiyereka abaherezi. Yababwira ati murakize eka, yababwira ati genda mwiyereka abaherezi. Ngabaca barizera, havuga ati kwaturungize ku muherezi yadukijije, aturungize kugira umuherezi avaride ko twakize. Baca bagenda uko nyene bizera ati turakize. Praise God. Nga imibembe yacari ngaho, nga bariko baragenda ku muherezi, Bibiliya ivuga ngo bari mu nzira ya mibembe kirakira. Haleluya. Ndawazi ninda bakijije ngaho ni Yesu niba bitanguye, habya ati genda ku muherezi. Mugabo mu kwizera kwabo bagiye imibembe yabo kirakira. Uko ari 10 bose bacakirira rimwe. Hama bakize cyenda murabo avuga ati wow, twari dukumbuye imiryango, twari dukumbuye iwacu, twari dukumbuye abana. Baca bisubira mu gisagara bagenda kwinjoyinga ubuzima. Nga umwe acari yimvira ati ni gute nosubira mu gisagara nagiye kubwirwa nk'ijije merci. Praise God. Bani man, Yesu wewe yari yahejeje kwaciwe, mugabo yari yiteze ko nibaronka igitangaza bagaruka kuvuga merci. Yaravyiteze ati paso wizi gute ko yaravyiteze, ni kubera igihe umwe yagaruka yaciye mubaza ngo abandi 9 bari hehe, mbega bo ni bakiri igitangaza. Mwani majambo yari yiteze ko baza kugaruka ari 10, mugabo acabona hagarusa umwe, acaratanga ati what, hagarusa umwe habaye iki? Ati mbega wowe ni bakize, acamubwira ati bakize none ko bari batagarutse. Ndakubwiye igituma batagarutse. Praise God. Imbego nakubwiya igituma batagarutse, reka ndakubwira ishimwe riva. Twese tuvuga ati ishimwe riva hehe. Ikibazo ndakubagije, ishimwe riva he? Hari umuntu yivuga ati ishimwe riva mu gitangaza. No, ko bose bari bakiri igitangaza 10 bose, mugabo umwe agaruka gushima, abandi 9 baragenda. Finalement igitangaza sico kivyara ishimwe mu mutima w'umuntu. Haleluya. None kubera iki umwe yaje gushima abandi ntibashima? Yaributse. Amashimwe ava mu kwibuka. Gushima ntibiva mu byo wakorewe, gushima biva mu kwibuka utararonka ibyo wakorewe ingene wari umerewe. Gushima ntibiva mu gukomera, gushima biva mu kwibuka utarakomera ingene wari umerewe. Gushima ntibiva mu kuronka amafaranga menshi, hari abantu benshi bafite amafaranga badashima. Gushima biva mu kwibuka ko narabayeho ntayafise, hari igihe ntari mfise amafaranga mugabo ubu ndayafise n'ubuntu nagiriwe. Gushima nibiva urabona nk'umufrere ariko avuza piano afise don, mugabo gushima nibiva muri don. Gushima biva kwibuka ko bose badafise don, amenye ko bose batagira ubwo buntu bwo guhabwa iyo don, cyangwa akibuka ko karatara ameze gutyo, biroroshe guca garuka kuvuga ati hey, wewe wangiriye neza, wamaye ikintu ndagushimiye. Praise God. Ujomba ko gushima nibiva cyane ku bintu umuntu akorewe. Hari umuntu kazotaraba, hari umuntu afise umugabo mukadafise ishimwe, hari umuntu afise umugore mukadafise ishimwe, hari umuntu afise akazi mukadafise ishimwe, hari umuntu afise ibintu wowe ubuze mukadafise ishimwe. Burugire yuko amashimwe navukira mu bintu Imana ikora, amashimwe avukira mu kagaruka muri kahise, ukibuka nararonka ibi nari meze gute. Mwemwe yanumye kuvyura ishimwe giyo muri kino kibanza,
nyamwe yantumye kuvyura ishimwe, yambwiye ngo hari abantu yagiriye neza hano kandi arindiriye amashimwe yabo. Hari abantu yahaye ubuzi ngaha arindiye amashimwe yabo. Hari abantu yahaye agakiza ngaha. Wari mwage wiyumvira ngo abantu bashima kuvyerekeye agakiza n'abantu bafite agakiza. Hari abantu bafite agakiza badashima, bidodomba gusumba abandi bose. Mbega ni kubera badafite agakiza? Eka ni kubera batibuka, mbega nararonka agakiza nari meze gute? Mbega abana gafite no munsi bameze gute? Yo umunsi ndaza kubasubiza inyuma rwose y'ubuzima, inyuma rwose mu buzima. Kuko udasubiye inyuma, kubu nigashima, kazoza nigashima. Amashimwe avunduruka muri kahise, avukira muri kahise. Muri kahise ni umuntu akurayo ishimwe.